Twaramutse dutembererwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rya basketball ibicishije mu gisata ca Afrika, aho baje kugira ihuriro ry'ugwaruka niyo bita mu Congereza wa Basketball Without Borders, basketball itagira imipaka, aho baje kurondera abajene ugwaruka rubishoboye kugira ngo bagugururire imipaka, bashoboye kugenda hamwe n'abandi bamwe bitandukanye babizi kandi babishoboye kugira ngo bitegurire kuja mu maka yandi akomakomeye nk'amaka ya NBA n'ivyanakunda hamwe bashika baronka n'amabooks bitegurirwe kuva nk'abakinyi n'abarongozi bakomeye ba basketball. Rero nika ibaye ubwa mbere n'ubundi bwabaho sanzwe iba mu bindi bihugu imaze kuduza urugero rwo kwitunganya. Basketball itunganijwe mu bice bitatu, hariyo kwita les petites fédérations, hakujya bita les petites et les moyennes entreprises, hakaba les moyennes fédérations hamwe na les grandes fédérations, fédération manini ari hagati na ari hasi. Umwaka twatangura twari mu gice c'amafederation mato mato, amafederation adashobora gukora amaprograme nk'aya, n'amafederation atagira abakomissaire international, atagira abarbitre, atagira abacoach. Rero iyo bamaze kubona uitanga muri bina biriya bikavana naho ugeze mu competition barakuduza. Twebwe rero batudugije natwe turi muri moyenne fédération. Aho baje kugira ngo badushigikire, bashigikire abarundi n'abarundi kazi, uko bifuza ko natwe Burundi abakinyi babo abakinyi bacu botangwa kuboneka ku rubuga mpuzamakungu. Rero iyo baje nibazuko mubona ko bazana ibikoresho byabo. Chambe batubajije terrain de basketball yitirirwa fédération ifise ano ane, umva akaba ari question itoroshe kwishura. Gira kabiri badusaba kwishigikira gushikira igikorwa apana muri byose, mugabo mwana nka turi nitwo twakoresha usanga ari fédération ifise mu ntoki. Bacatuzanira ibikoresho bazanye imipira 100, bazanye imipira 100. Iyo mipira 100 umwana wese azoba arimo ko n'abana 30, abahungu 17 n'abakobwa 13. Bavuga bati n'imiburiburi yavyo kunda 54% abahungu bangana n'abakobwa. Bavuga bati nta mwana n'ikinono, ariko turaraba nyene abashiye kuronka twagize 17 na 13. Mwana wese afite baro yiwe akoreraho. Cyo ni gitangaza kuko bisanzwe bimenyerewe mu buryo gutegura abakinyi. Iyo baro ni heza entraînement ageza kan azogenda yitwaye. Kwavuga bati umukinyi wese n'umupira, umurimyi n'isuka. Tuvyumva nawe yuko yiri umurimyi dafise isuka biba bigoye. Na message agomba gutanga abakoci nabo nyene 25. Umukoci nabo nyene azafise baro yiwe, bazikoresha azobazokoreka akoresha umwana bakoresha umupira kandi bazogenda utwaye. Umurimyi wese n'isuka akoresha. Dusigana amabaro makeyi muri fédération kugira ngo tubandange dufasha natwe ugwaruka dushigana abandi. Batudaniye imipira yo kwambara ari mubona n'ibindi bikoresho bimwe bimwe bigaragaza yuko baje bashize ko fédération bongera barashira ko na FIBA. Biro vyavuye mu rugero twakoreye muri Suisse, aho twavuganye na président wa FIBA Afrique na secrétaire général wa FIBA Monde, haba inama imwanya muremure, habaho n'abatwara amakomisiyo yose agize basketball mu kwisi. Turavugana duhana umugambi w'imyaka 3 ko basketball y'u Burundi yo biduze ku rugero rushimishije. Rero biko biraba niyo ntambwe nivyo bikogwa, akaba urugendo rya gatatu. Bwa mbere haje aba expert ba arbitrage, hanyuma baza aba expert ba coaching, buri haje camp akari nyuma
karahinda kandi gateye umunezero kuko hariho n'ibindi bikorwa byinshi bifuza kuza gukorera ngaha. Rero dusaba abarundi n'abarundikazi abantu bose babishoboye gutera mu iterambere rirama ry'inkino n'irya basketball kugira ngo ejo canke hirya y'ejo tubone abakinyi bacu bashinga icumu mu mashinga.